ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Ku munsi w'ejo wa gatandatu igenekerezo rya 25 Nyakanga umwaka wa 2021, umuririmbyi w'umurundikazi Laurette Tetero yashize ahabona urukurikirane rw'indirimbo ziwe rwiswe ukwezi kutazima, aho ivyo birori vyari vyatewe iteka n'abatandukanye, ni ukuvuga abaririmbyi batandukanye, abantu bo mu nzego zitandukanye ndetse n'imigwi ndangakaranga. Keri Gladys Ntirampeba, umunyavyese w'umurundikazi, yaraye yitabiriye igiteramo ca Global Citizen Live cabereye i Paris mu Bufaransa. Akaba ari kumwe n'abandi bazwi bakomeye ku isi nka Ed Sheeran, Doja Cat, umugwi wa Black Eyed Peas, Angelique Kidjo ndetse n'abandi. Keri Gladys akaba yatumiwe kuri scene n'umukinyi w'amareresi rurangiranwa yitwa Priyanka Chopra. Mu cese ciwe yagarutse kw'ikingirwa ry'ibidukikije kw'isi kubera ko ngo rifise ingaruka kuri twese ababa kw'isi. Hari ishusho iriko iraca ku mbuga koraniro aho yerekana umusore yitwa Mbazumutima Jules ari kumwe na Dusabe Florence, aho kw'iyo shusho handitse ko bategekanya kuzokora ubukwe kw'igenekerezo 11 Kigarama uyu mwaka turimwo, bako basaba imfashanyo y'amafaranga agera ku miliyoni 4. Bakaba bashimye guterereza baciye muri izo nzira muri iki gihe c'amamanza menshi, aho ngo usanga abantu benshi bashirwa mu magroupe ya WhatsApp canke bagashirwa mu migwi yo gutegura amamanza batagishijwe inama kugira ngo bikunde baronke intererano. Rero ku kibazo c'ayo mafaranga miliyoni 4 ngo nuko baharuye basanga ivyo bakeneye mu rubanza n'inyuma yaho babonye ariyo mafaranga bazokenera. Mu gihe mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu badandaza ibinyobwa vy'ihinguriro ya Braludi bavuga ko hari ubusuma bw'amacupa bigaragara ko bwibonekeza kubera ko hari abiba amacupa bakaca bayashora mu masoko. Rero iryo hinguriro ryari rikwiye gutanga umuco ko urudandaza rw'amacupa rwemewe canke rutemewe. Ariko ku ruhande rw'abajejwe intwaro bo bavuga ko bagiye kuvyiga kandi ko ingingo izofatwa bazoca bayishira mu ngiro ubwo nyene. Inyuma yaho hari abahejeje muri kaminuza y'u Burundi mu gisata ca ISCO na kaminuza ISGE bari bagaragaje ko barenganijwe, aho bari bakuwe ku rutonde rw'abahiganwa ku isoko y'akazi, nyuma bakaza kwemererwa uburenganzira bwo gukora ikibazo ubwa kabiri, ariko ngo ntibashimishijwe n'iyo nyishu bahawe, bagasaba ko ikibazo ca mbere cofutwa ahubwo hagatunganywa ikindi gishasha kuri bose. Ikigo Africa Genesis for Development Center catanguje imigambi 2 izofasha abo muri za kaminuza kuronka ubumenyi mu buhinga bwa none hamwe no kwitunganiriza imigambi, bitumwe nuko hari abaheza kaminuza bakaba abashomeri. Ico kigo cashize ahabona iyo migambi kuri wa gatandatu igenekerezo 25 Nyakanga umwaka wa 2021 i Bujumbura, aho iyo migambi ari iyo Incubator, umugambi uzokwigisha urwaruka ivyo kwitunganiriza imigambi batanguriye ku buryo buto basanzwe baronka, gutyo bazosohoka amashuri bafise iyo migambi. Uwundi mugambi ni ITC for all, usigura ubuhinga bwa none kuri bose. Thierry Ndayizigiye, umuhuzabikorwa muri ico kigo, yashikirije ko abanyeshure bahora bakora umugenzo wo gukosora ibibazo imbere y'uko namwigisha azana inyishu, rero ngo bigabanya maze bakijukira kuziganya batanguriye kuri dukeya bafise kubera ko ubushomeri burababaza. Harerimana Charles, umudandaza w'Inyanzarake mu ntara ya Makamba, yakuye umufuko w'isima ya Buseko ku mafaranga 2500
asanzwe azwi na leta awugurisha ku mafaranga 31,000. Rero yaraye aciwe ihadabu y'amafaranga 500 y'amarundi kuri uyu wa gatanu igenekezo 24 Nyakanga. Kuri wa gatandatu umugwi waserukiye ishengero rya Vivante y'Ibujumbura warashitse ku mutumba Buyenzi zone Muhuta iri muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge, aho warugiye kuraba umuryango utishoboye uca wiyemeza ko ugiye kubakira inzu nziza. Uwo muryango nayo uwabakiriye ni Maître Muregwa Solange, icegera c'umukuru w'inama ya komine Muhuta, aho yashimye ico ciyumviro kijanye no gufasha. Tutandukire amakuru y'inkino. Umunyegori Justin Ndikumana w'umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba yarongereje amasezerano n'umugwi akiniramwo wo mu gihugu ca Kenya wa Bandari w'imyaka 3, aho ayo masezerano ngo azorangira mu mwaka wa 2024. Turabire hamwe uko ihiganwa rya Primus League ririko rirabandanya, aho inkino zigeze ku ndwi igira 5. Ku munsi wa gatanu igenekezo 24 Nyakanga, umugwi wa Vitaro FC waratsinzwe n'umugwi wa Aigle Noir ibitsindo 2-1 ku kibuga Intwari. Nayo umugwi wa Top Junior FC waratsinzwe n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique FC ku kibuga Gatwaro. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 25 Nyakanga, umugwi wa Flambeau de l'Est watsinze ibitsindo 2-1 umugwi wa Bujumbura City FC ku kibuga Urumuri. Nayo Musongati FC watsinze ibitsindo 3-0 umugwi wa Kayanza United FC ku kibuga Ingoma. Mu nkino zo gusozera akaruhuko no gutororokanya uburyo buzofasha muri Febabu, aho bari bageze mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma ca demi-finale, ku ruhande rw'abigeme Regazere yatsinze Aigle Noir ku manota 107-48. Gladiators itsinda Young Sisters ku manota 57-42. Na ku ruhande rw'abagabo New Star yatsinze Kerne ku manota 65-58. Nayo Urunani rutsinda Dinamo kuri 72-71. Inkino za nyuma zitegekanijwe gukinwa kuri uyu w'Imana igenekezo 26 Nyakanga. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.